Niyonsaba Francine, uri iteka ry'igihugu, uri ishusho nziza y'u Burundi mu makungu. Abarundi n'abarundikazi turazirikana ibikorwa vyawe, ukwitanga kwawe kwa minsi yose turabigushimira. Uri umukobwa w'Imana, uri umukobwa mwiza w'u Burundi. Abatoya bawe, urunganwe rwawe, abavyeyi ndetse n'umuvyeyi w'igihugu bose baragukeje. Kuko iteka uronka ni iteka ry'u Burundi, niyo mpamvu intsinzi yawe ari intsinzi y'u Burundi. Mu migigwa rero yishiramwe mpuzamakungu ijejwe inkino n'amategeko abagenga, iyo umunonotsi izina ry'igihugu yaronse umudari n'izo nkino mpuzamakungu, uwo mudari yaronse akawuzana akawushikiriza akawereka umukuru w'igihugu. Ico tubona umunsi rero twatunganije bino birori kira tuwakire mu gishingo c'abarundi bose na leta y'u Burundi, twamuhaye ikidari mu bidari by'igihugu cacu Burundi citwa ikidari c'intwari. Ico kidari c'intwari caherekejwe n'akabasha kumushigikira miliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Tuma kandi n'urupapuro rw'iteka kwerekana neza yuko yitangiye igihugu. Twadushimira rero abarundi bose, abavyeyi biwe, abamufashije kwitegura, abanyamubaha hafi kugira ngo abandanye yitegura izindi nkino, kabe intango shasha azarushize gutera iteka abandi barundi, abandi nabo bafatira bakaroro keza mu guteza imbere inkino no gutera iteka igihugu. Kuronka umudari w'inkuwo rero yerekana yuko akunda igihugu ciwe, bitwa natwe cyatumurakira twakira uwo mudari mu gishingo c'abarundi bose. Murakoze. Izina ryawe Niyonsaba ryabaye Niyonsaba ribikimenya bose ku isi. Imbonesha kure mpuzamakungu wama ku screen zabo bavuga bati great and the fastest Burundian woman Francine Niyonsaba. So Niyonsaba, the 28-year-old from Burundi, now with about a 10. Wewe weretse abarundi n'abarundikazi ko bishoboka. Wabaye karorero kabigeme b'abarundikazi. Mu nguvu n'umwete wawe niho hari iteka ryawe, rikaba n'iteka ry'u Burundi. Abatari bake ubu mu mpano n'ubumenyi bitandukanye bipfuza kuba nkawe mu kugira izina ryiza no guhiteka igihugu. Niyonsaba, Imana yakuduhaye kudutungira, ugira inkomezi n'amagara meza, wereka amahanga ugushobora ku murundikazi. Tuzikora umukobwa w'akarorero, umukobwa w'intwari, azira umugayo kandi agakunda igihugu ciwe. Nubwo harabavuga ko hari ibihugu vya rutura vyipfuza kukugura, ibi turazi neza ko bitazokunda, kuko urakarorero mu kuzirikana igihugu c'u Burundi. Ndakunda igihugu jewe, ivyo nibihuha. Fise inyota kuzana umudari w'inzaha mu gihugu c'u Burundi. Enza ndabwira nti Uburundi zamurabuhezagira kuko n'Imana yabuheza. Most important, I bring home silver medal. I'm very happy. Niyonsaba, urukundo ukunda igihugu cakwibarutse niko gwatumye uzurakoresha amahiganwa yo kwinonora imitsi ngo bikunde urabe ku izina ry'umunonotsi w'umurundi litogirira, ukaronka abagusubirira ejo na hirya y'ejo. Uwimana yahaye nawe aragaruka agahezagira abandi akabahezagiza ivyo yaronse. Niyonsaba coming wide. Tai makes a break. Obiri has she gone? I think she has. Now comes here Niyonsaba. Niyonsaba from lane 2 coming through. Timing her route to perfection. Niyonsaba, ibi warabikoze kandi n'ubu gikomeje. Ukomeze utubere itara ribonesha mu makungu, ibendera ry'u Burundi rihungabane. Niyonsaba Francine, abarundi turi nyuma yawe, turashima ibikorwa vyawe, turagukunda cyane. Imana mushobora vyose